Bavukanyi ba Action Vibes TV turabakiriye uno munsi mu gisagara ca Uppsala aho twaronse inkuka y'imisa muri ingoro y'umukama twakira patiri wacu. Pati, turaguhaye karibu mu muji wa Uppsala. Rero karibu mwese, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Pati, nahimse akabazo ndakwibariza imbere yuko tusozera uyu munsi. Uno munsi duhimbaza ibatisimu, umunsi mukuru w'ibatisimu ya Yezu Kristu. None kubera iki Yezu bamubatirije kandi yari Imana? Mwoduha umuco kuri ico kintu. Urakoze cyane Elvis kuri ico kibazo. Ni kibazo abakristu cyane muri ekleziya bashobora kwibaza. Mu nkundire nanje nsubire ndamutse abakristu bose, abantu bose badukurikirana kuri Action Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turiko turahimbaza muri ekleziya umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama wacu Yezu Kristu, umunsi mukuru sozera ibi bihe vyeranda vya Noel twari turimwo, kuko kuva ejo ku munsi wa mbere tuzotangura igihe c'umwizero, igihe twita ko gisanzwe, ataruvuga ko ari igihe kitagira akamaro, oya ni igihe duhamagarirwa gutambukira ku munsi mu vyo tuba twakiriye ku buryo budasanzwe muri ibi bihe vy'imisi mikuru. Rero uti ni kubera iki Yezu abatizwa kandi atagicumuro afise? Turashaka no kwibaza ni kubera iki yaje kuvuka yari yimererewe neza mw'ijuru? Ni kubera iki Yezu yabambwe kandi yari umweranda? Ico gituma hariho abantu bavuga ati oya harya siwe yabambwe, hariho uwundi muntu yafense akabambwa mu kibanza ciwe. Rero naho Imana twemera idutangariza. Uyu munsi rero Yezu aregereye abatizwe na Yohani Batista. Yohani Batista aratinya, aravuga ati wewe kusumba ko wewe ahubwo ari uje kubatiza, nyakubatiza, kuko ibatisimu yawe ariyo muri mutima mweranda ahindura abantu bagacika intungane z'Imana. Ibatisimu yanje ariyo gufasha abantu kwicyorora mu mazi gusa bakitegurira umukiza. None uje ngo ubatizwe nanje? Rero Yezu arabatijwe kugira aduhishuke akaranga kiwe. Data aduhishuka akaranga kiwe muri iyo batisimu. Data, Mwana na Mutima Mweranda barakoranye. Ku bw'ino batisimu Yezu agiye kwakira, duciye dutegera Yezu uwo ari we. Si umuntu asanzwe, ni Imana, kandi mbere na Data arabyemeje. Nico gituma rero twebwe tutakibatizwa mu ibatisimu ya Yohani Batista yuko batudwibiza mu mazi ya Yorodani. Twebwe nk'uko Yohani Batista abivuga, tubatizwa muri mutima mweranda. Uyo mutima mweranda rero aragaragara cyane, turamubona mu mabanga y'ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. Rero iyo tubatizwa turaronka inema idasanzwe ya mutima mweranda. Imbere rero mutima akiyemeza kuba muri twebwe, tukamwakira mw'ikonfirmation. Rero uyu munsi bakunzi mudukurikirana kuri Action Vibes TV, mwumve yuko duhimbaza ibatisimu y'umukama kugira ngo twakire icarangutse mw'ibatisimu twaronse mw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ibatisimu yatugize abana b'Imana n'abana b'ekleziya. Rero tuvyumve neza, Yezu yabatijwe na Yohani Batista,
ariko twebwe ntitukironka ibatisimu ya Yohani Batista, ariko yabaye akaryo kuko tubona iyo nema twebwe turonka mu ibatisimu. Ego patiri ni wabatiza cyangwa umudiyakoni, ariko ntabatiza mu izina ryiwe, abatiza mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, aho duhindura ADN, aho duhindura code genetique yacu tugacika ab'ijuru. Rero twakire iyo nema uyu munsi, dusubire twakire ibatisimu yacu iduherekeze muri iki kiringo tugiye kubamwo, kitujana kuzoshika ku munsi wa gatatu w'iminyota, aho liturujia y'Ekleziya iduherekeza. Reka nsozere mvuga nti iyi batisimu ya Yezu iratwereka ko Imana yacu mu kuba umuntu itigirishije, yaremeye irakora no kuri ico gicumuro, iracikorera ku musaraba kugira ngo igitsinde ku bw'indani. Nta muntu ashobora gutsinda igicumuro ku bubasha bwe, ntushobora guhindura n'akantu na gatoyi ku bubasha bwawe canke bwa siyanse canke bw'ibyo wize. Ni mu izina rimwe gusa aha ku isi dushobora kuva mu gicumuro tugaharurwa nk'intungane, ni mu izina rya Yezu Kristu, naryo dusabwa kuryemera. Nico rero ndabipfurije ababatijwe, mubandanye mubwira Umukama ati twongerereze ukwemera muri Yezu Kristu, kandi iryo zina tubandanye turimenyesha abantu bo ku isi yose. Rero ndabipfurije gusozera neza iki kiringo cy'ubushikiro, ariko ntituce duhagarika kuba ba Kristu, ahubwo rero tuce dushikana ubwo bukristu, tuce dushikana iyo nema y'ukwitwa abana b'Imana, tube bo by'ukuri mu buzima bwa misi yose, gutyo ubuzima bw'inosi bubandanye buhinduka ku bwa témoignage, kubwo gushinga intahe kw'abakristo. Nuko rero nguyo umuco. Ibatisimu ya Yohani Batista yarapfuye, kuko Yohani Batista yari umucacuzi wa Yezu Kristu, yaramutweretse, aramwereka abatumwa biwe ati nimukurikire uriya. Tumushimire Yohani Batista. Bana turi kuri Action Vibes TV, maze ngene tugwanira aba followers, abantu badukurikirana. Yohani Batista bari kubamukurikirana aba followers benshi, ariko yaraciye bugufi ku bubasha bwa Mutima Mweranda, aravuga ati nimukurikire jewe, kuko jewe ndi umwana w'umuntu, ndi umwana wa Elizabeti na Zakariya, ariko urya ni umwana w'Imana, niwe mwagazi w'Imana akura igicumuro c'abantu. Ico gicumuro ni ca gicumuro c'ukugambararira Imana c'abavyeyi bacu ba mbere cadukurikiranye. Nyamba igicumuro caje kubera Adamu, Yezu ni Adamu mushashi, umwana w'Imana. Ngurya nimukurikirana uriya. Uyu munsi rero nonga kuri Action Vibes TV nimukurikirane Yezu, muze kuri Action muca mukurikira Yezu, kuko si Action Vibes TV ikiza, oya, nukwemera Yezu Kristu gukiza, ukwemera kuvyara ubuzima. Ntidukurikire abantu, ntidukurikire abapatiri, ntidukurikire abimenyesha Imana, abapasitori, mugabe ijambo batubwira, jambo batumenyesha, abariwe dukurikira. Inyenyeri batwereka, abariyo dukurikira. Iyo nyenyeri nayo ni Yezu Kristu, umwana w'Imana nzima, umwagazi w'Imana ukuri ibicumuro. Umukama rero abahezagire cyane. Ndasuye kubipfuriza umwaka mwiza w'2025. Ndawubipfurije ndi muri no sengero yitiriwe Saint Lache hano muri Uppsala. Ndawipfurije abakoriste bo muri Ukunda Laudatio bo mu gisata c'Iburaya, aho mu Bubirigi Buruseli bariko barahimbaza imyaka 25. Nkabandamukije umusaserdoti Fabrice yavuye mu gisagara ca Rennes aja kubafasha. Ndipfurije ibihe vyiza by'abana b'Imana
mwebwe mwese muzokurikira Action Vibes TV muri uno mwaka. Mukurikire Yezu, mumwemere, mumukunde kuko uwumwizigiye ntateterwa. Bye bye. Murakoze cyane Pati, murakoze gose kuri uwo muco kandi muduhaye, ukaba twawutegereye n'amatwi yose. Ego. Mugire rero umugoroba mwiza. Murakoze cyane, murakoze gose. Ikimpimbaye nuko twari kumwe n'umusore wacu ngaha Tess. Murabona ingene Yezu atugira umwe, tuva mu bihugu bitandukanye. Yasera tuvikomer from ulika länder men genom Jesus vi är bröder. Amen. Amen. Urabona ibyo Yezu Kristo akora ko ari igitangaza. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Yego. Bavukanye rero ba Action Vibes TV, ukwemera kwanje, ukwemera kwawe, ukwemera kwacu, ukuri kuvyara ubuzima. Turabahaye umugoroba mwiza, nizere ko mwese mwatahuye inyigisho y'uno munsi. Murakoze.